Первый, 72-й, я 70-й. Пуск! Twongeye kubaha ikaze abanywanyi bacu bakunze bahire mu dukurikirana hamwe mu mpande zina z'isi ikaze muri ano makuru akwiye kubabwira amakuru ariko avuga ku isi ariko na cyane aho intambara ihuza igihugu cy'Uburusiya n'igihugu cya Ukraine aho twabwira byinshi cyane rwose biriko biravuga muri intambara ndetse n'amakuru Uburusiya buriko burashira habona ku bijyanye n'intambara twabwira no kutumvikana kuri iyi ntambara kuri hagati y'ibihugu by'Uburayi ndetse na Amerika n'igihugu cy'Ubwongereza kaze ni muri ano makuru. Twongeye kubaha ikaze rero banywanyi bacu bakunze bahire nkuko mwavyumvise tugiye kubabwira amakuru ariko aravugwa kuri intambara ihuza igihugu cy'Urusiya n'igihugu cya Ukraine ariko rero twibutsa kugira sabone canke kugira subscribe bakoresha ururimi rw'icongereza kaze muri ano makuru. Amakuru yashure nkuko twari tubabwiye tugiye kuyahera mu Burusiya mu karere neza nako muri Ukraine mu karere neza ka Donbas region hasanzwe ariko harabera imigwano isa no ko ari ya nyuma ku Burusiya kugira ngo ufate kano gace ka Donbas region. Agace ka Donbas region rero iboneka ko ariko kagwa mu minwe y'Uburusiya. Igihugu cy'Uburusiya nyuma yaho gitanguriye gutera igihugu cya Ukraine kikaba cyatanguye gitera igihugu cyose cya Ukraine ariko mu nyuma kizabugaruka gitera muri kano gace ka Donbas region. Tubutse ko agace ka Donbas region nubwo tukavuga sa gace gatoya ahubwo ni nk'igihugu cy'Ubirigi cyose ugeranije nuko agace ka Donbas region kangana kuko agace ka Donbas region kagizwe n'intara zine muri izi ntara zine zikuru zikaba ari intara zibiri intara ya Crimea ndetse n'intara ya Mariupol. Izi rero zikaba izo nkuru zibiri zigize kano gace harimo na Donetsk na Republican ndetse na Severodonetsk. Izi rero izo ntara zigize kano gace kose kwa twababwiye mu bagereranya na East Africa ko kano gace ka Donbas region kangana n'igihugu cy'u Burundi ushize ko n'igihugu cy'u Rwanda ugashira ko n'igihugu cya Tanzania canke ugashira ko igihugu cya Uganda. Murumva ko kano gace ntabwo ari agace gatoya kakaba rero kano gace kose ka Donbas region mu rusangi kagize 20% y'igihugu cya Ukraine muri rusangi. Aka gace ugakuye ko no kuvuga ko ugabanije 20% ku gihugu cya Ukraine. Tubutse ko igihugu cya Ukraine naco gisanzwe ari igihugu kinini cyane gose. Igihugu cya Ukraine cyari gisanzwe kibamo n'abanyagihugu bashika ku miliyoni 45. Umva ko igihugu cya Ukraine atari igihugu gitoya ni igihugu kinini uravye kuri geography. Igihugu ca Ukraine muri East Africa twagiranye ko kingana na karere kose ka East Africa muri rusangi. Murumva ko ari igihugu kinini cyane gose naco igihugu cya Ukraine. Rero kano gace ka Donbas region rero kariko karabera mu migwano reka tubabwire mu kanya ibiriko biraba neza muri kano gace ka Donbas region. Mu gace ka Donbas region hariko rabera imigwano ikomeye ndetse ikaba rero imigwano ya nyuma isa nuko iyo yerekana ko Uburusiya bugiye gufata kano gace kuko Uburusiya buriko buradomina muri ntambara y'iko rabera mu karere ka Severodonetsk. Akarere ka Severodonetsk rero kamaze indwi yose duhejeje ndetse n'iyi dutanguye niko kariko rabera mu imigwano. Kano gace akaba ari cyo kindo cyanyuma cyonyene igisigaranye abasirikare ba Ukraine, aho abasirikare ba Ukraine bivugwa ko bari bashika 5,000 mu ndwi iheze ari bari muri kano gace basabwe kumanika amaboko hejuru ngo bashirigwanisho hasi maze abantu basirikare bakarahira ko bamanika amaboko ahubwo bazogwana gushaka kwa nyuma. Twibutse ko no mu ntara ya Mariupol imbere yuko bayifata abasirikare b'Uburusiya ari uko byanje kugenda ko abasirikare bari muri cagi handake cha Azovstal Steel Nuclear Power Plant babanje kwihagarara ko bamara igihe kinini cyane bari muri kiriya gice maze Uburusiya bagoterayo baravuga ati tuzobategera mpaka munaniwe mwishikane. N'ubu rero nivyo biri kubera muri kano gace ka Severodonetsk baracagwana ariko biboneka ko igisirikare cya Ukraine kidashobora kuzobananya kigwana. Amaherezo ya byose ari uko bazoshira amaboko hejuru bakashira ibigwanisho hasi maze bagafwa mpiri. Rero bikazoba nibambona kubona ko bamaze gucika intege bya nyabyo ure bakaba bakigwana. Ariko rero yabwiranije nuko umuvugizi w'abasirikare muri kano gace avuga ko igisirikare cy'Urusiya kibarusha
bukomeze nk'inshuro 10 ugereranije nuko ubu igisirikare ca Ukraine kimeze, avuga ko yaba n'ibigwanisho bafise inshuro 10 ugereranije n'igisirikare ca Ukraine kiri hano muri kano gace gifise. Murumva rero ko nubwo bariko baragerageza kugwana abasirikare ba Ukraine bihambira muri kano gace ka Severodonetsk, ntawuzi igihe kingana gute bazoshobora kwihagarara ko bataragwa mu minwe y'igihugu c'Uburusiya. Twibutse ko igihugu c'Uburusiya ubu kimeza ko gifise nibura abafungwa hafi 5,000 b'abasirikare b'abanya Ukraine bapfungiwe ku butaka, bamwe bapfungiwe ku butaka bwa Ukraine, abandi nabo bakaba barajabukanwe mu Burusiya. Twibutse ko hari n'abandi bamasenari babiri baheruka gufatwa b'abanyamerika. Aba rero bobo akaba atawubizi neza ko batagiye gucirirwa urubanza rwo gupfa, kuko Uburusiya buvuga ko abamasenari bose bazofatwa bazocirirwa urubanza rwo gupfa ngo kuko nabo bagiye kwica muri Ukraine. Urumva rero nta yandi mahitamwo bazohabwa atari ukwicwa. Abamasenari babiri rero b'abanyamerika bakaba barafashwe kandi barekanye. Twibutse ko hariho undi mu masenari mu France yari yafashwe ndetse mu masenari w'umwongereza. Tukivuga rero iby'aba masenari, reka turabwira ibitigiri uko nkuko bimenyeshwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna amaso w'Uburusiya Igor icegeranyo yashize abona cyo amasenari binjiye ku butaka bwa Ukraine kuva intambara itangura, ndetse akaba muri bitigiri atanga n'ibihugu byarungitse amasenari, ndetse akaba avuga n'abamaze gupfa n'abasigaye. Turabandanya ni muri ano makuru akurikira tubabwira bino bitigiri by'abana b'amasenari ibihugu byagiye gutabara muri Ukraine. Umuvugizi rero w'igisirikare umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna amaso nako bw'Urusiya Igor amenyesha ko ngo intambara igitangura muri Ukraine ngo igihugu ca Ukraine carose amasenari benshi, ngo amasenari rero bakaba bari bavuye mu bihugu ngo shika 64, akaba yemeza ko bano bamasenari rero ngo bose hamwe bashika 6,956 bavuye mu bihugu 64, ngo akaba aribo binjiye ku butaka bwa Ukraine kugwana nk'abamasenari. Akaba ari muri iki cegeranyo yashize habona ku munsi wa gatandatu ku mugoroba, akaba amenyesha ko ngo abamasenari 1,956 bamaze gupfa, ngo they have eliminated. Abari bisigura ko ngo bamaze gupfa 1,956 abamasenari bamaze gupfa, ngo abashika 1,779 muri kino cegeranyo cyonyine ca Igor. Amenyesha ko nabo bamaze guhunga igihugu, bamaze gutabaromuka bava mu gihugu ca Ukraine. Akavuga rero ko ubu ngo abandi basigaye muri kino gihugu ca Ukraine abamasenari ngo bemerewe kuba ngo kongerezwa amahera menshi cyane gose yo gukorera, ariko abandi ngo ukaba bariko barashaka gutoroka, ngo kuko igihugu ca Ukraine ngo cabankiye ko bashobora kuva muri Ukraine ngo basubire iwabo. Rero ngo bamwe bariko bashaka gutoroka, bereka igihugu ca Ukraine kiriko kirabahendahenda ngo kugira ngo kiba amahera. Twibutse ko muri kino cegeranyo avuga ko abamasenari bashitse ngo byari 6,956 bavuye mu bihugu 64, akavuga ko 1,956 bamaze gupfa, 1,779 bamaze gutoroka bava muri Ukraine. Muri bino bihugu rero ivyaza ku rutonde ubwa mbere byarungitse amasenari benshi, igihugu ca Poland canke Polonye cegereye nyene Ukraine nico cabuyemo amasenari benshi, aho bivuga ko muri kino cegeranyo cerekana ko abamasenari bari bavuye muri Poland bashika 1,831, mu gihe Canada nayo yari yavuyemo abamasenari bashika 601, muri Amerika abamasenari 530, mu Bwongereza hava abamasenari 222, mu gihe mu gihugu ca Romania naho hari havuye abamasenari 504 n'ibindi bihugu byinshi. Ndetse muri bano bamasenari muri bihugu byose bivugwa 64 byari byarungitse amasenari canke ifise amasenari gushika n'ubu, harimo n'ibihugu bya Afrika, hakaba harimo abanya Misiri, hakabamo n'abanya Morocco ndetse na za Algeria n'ibindi, cyane cyane ibihugu by'abarabu byo muri Afrika. Bikaboneka ko ari byo abamasenari babo bagiye muri ino ntambara. Kuri no rutonde rwashizwe habona no muvugizi w'ubushikiranganje
ubushikiranganji bwo kwivuna abansi igoro Uburusiya. Turabandanya rero n'ibindi bivugwa muri ano makuru aho nyene kino cegeranyo uno musi uyu igoro yongeye ashira ikindi cegeranyo ahabona cateye isi ubwoba hamwe ibivyo byoba ari byo by'ukuri mu makuru tumaze gutohoza tumaze kubona ko ibi byaraye bishizwe ahabona ko bishobora kuba ari byo 100% kuko twagerageje kurondera amakuru hirya no hino yaba muri Ukraine abibeshuza ariko nitugeze turonka amakuru abibeshuza turabwira ivyo ari byo mu kanya ni mugumane natwe. Inkuru rero twe tubabwiye tugiye kubabwira yateye ubwoba amakungu ndetse ica intege abashigikiye Ukraine nuko igisirikare cy'Uburusiya kimenyesha ko carayicishe abasirikare bashika 100 muri abasirikare bashika 100 rero ngo 50 bose bakaba bari abagenerale abandi bakaba bari bari musi y'amajana no kuvuga ngo abakomanda n'abakoloneli n'abaretena abantu abategetsi bakuru mu bya gisirikare aha rero neza itangazo ryashizwe ahabona n'uyu umuvugizi w'ubushikiranganje wo kwivuna abansi igoro akamenyesha ko ngo neza ku isaha 6 canke saa 6:30 z'ijoro ku munsi w'ejo ngo hariko haraba inama y'abasirikare bakuru muri Ukraine. Iyi nama ikaba ngo iriko irabera mu gace ka Shorokaya Dracha ndetse ngo ahitwa ngo mu karere ka Nikolayive Zeroparize ngo hariko harabera inama ariko irabera mu nzu y'umukuzimu y'abagenerale aho igisirikare cy'Uburusiya ngo cyamenye aya makuru rero kikaba ngo cakoresheje misile zo mu bwoko bwa Kaliber zatewe zivuye mu kiyaga cirabura ico bita Black Sea. Aha rero ngo zino misile za mu bwoko bwa Kaliber zikaba zarasambuye hano ngo kuburyo atamugenera atanumwe mu bari muri no nama yarokotsemwo ndetse bakabamenyesha ko muri kino gitero kungo icegera c'umukuru w'igisirikare ca Ukraine ngo nawe nyene ari mu baguye muri kino gitero. Ukraine rero kugeze amasaha tuvuza no makuru twagerageje kuronda hirya no hino ibinyamakuru byinshi inkuru biriko birandika yabaza BBC na za CNN bamaze kwandika inkuru ariko rero kugeza ubu nta numwe mu bandika ino nkuru arashobora kwemeza canke ngo hakane kino gitero bose abariko baravuga ino nkuru bafatiye kuri ano makuru yatanzwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bw'Uburusiya akabamenyesheje ko abagenerale 50 bose bapfuye n'ivyegera vyabo ndetse ngo n'abakomanda n'abandi bategetsi bakuru mu bya gisirikare ngo barebe bakaba bari mu nama yo muri iyi nama yaba mu masaha y'ijoro umva ko hari saa 6 zejo haheze z'ijoro n'iminota 30 akaba rero ngo batagetinzwe bari muri yo nama maze rero igisirikare cy'Uburusiya kironda zino misile zo mu bwoko bwa Kaliber. Zino misile zo mu bwoko bwa Kaliber nabo ko zino misile ubu uko zakozwe zikaba zidashobora kurindwa n'ibikoresho na bimwe. Izi ni za misile zo mu bwoko bwa hypersonic missile zidashobora kuzibirwa n'ibikoresho byo kuzibira amabombe anti-missile system. Navuga ko ngo hano hari hasanzwe hari anti-missile system ariko harabera ino nama y'abagenerale ariko rero aya mamisile nkuko tumaze kubabwira keshi aya mamisile ntabwo anti-missile system ashobora kuyazibira kuko na mamisile anyaruka cyane gose ndetse zitewe bivugwa ko kubera zinyaruka kurusha ijwe inshuro 20 no kuvuga ko zitewe nubwo ziba zitewe ziri kure mu kanya gatoya nk'isase ziba zishitse ndetse kandi zimaze gutangura gukoroka ngo buno bwato butera zino misile no kuvuga ko mu masegonda hafi 20 waburekuye hafi misile zishika zitandatu no kuvuga ko misile ya mbere ikorotse atani segonda rihera iyindi dakorotse rero imaze gukoroka biragoye kuba wohunga ngo uvuge ngo nakuya kwizindi misile zisanzwe ishobora guterwa ukayumva iri mu kere ugashobora kuba wohunga ahavuye rero niba by'ukuri koko bano bagenerale bose 50 n'abandi basirikare babungirije barapfuye igisirikare cya Ukraine cyo bagiye guhita kimanika amaboko nubwo bitoroshe kuri Zelensky kumanika amaboko na cyane ko muhaye akazi canke ba boss wiwe badashobora kumwemerera ko ahagarika ino ntambara. Ibi navyo turabigaruka ko nyine muri aya makuru aho tubabwira igipfungu kiri inyuma y'intambara ya Ukraine ndetse no kutumvikana kuri hagati y'Uburayi n'Ubwongereza na Amerika ku by'intambara iriko irahuza igihugu cya Ukraine n'Uburusiya aho biboneka ko kutumvikana kumaze kwigaragaza hagati y'abashigikiye President Zelensky wa Ukraine. Umva rero tubandanye n'aya makuru rero
y'aba bajenerali bapfuye ngo abajenerali rero baba bari mu nama yo kwiyumvira uko bagomba guhindura uko bakora intambara hagati intambara iri kurebahuza n'igihugu c'Uburusiya na cane cane ko umukuru w'igisirikare ca Ukraine yari yamenyesheje ko ngo bagiye kwitegura cane gose kuko babona ko intambara itagiye guhera vuba bagiye kwitegurira intambara nyezina urumva rero ko bari bagiye mu manama ngo bari bagiye mu nama muri kano karere ka Nikolayiv Zaporizhzhia ko kuba botegura ukuntu intambara yobandanya maze rero Uburusiya bukaba bwari bwakurikiraniye hafi amakuru y'abasirikare ahari hose bagomba kugira inama maze rero igihugu c'Uburusiya gihita kiremina abantu basirikare bose bangana gutya rero n'ivyo ari byo turahojeje igihugu ca Ukraine ariko nubwo bitoba ari byo amakuru yose tumaze kuva mu gitondo twagubitohoza inkuru tugerageza hirya no hino isoko y'amakuru yacu rimaze kwemeza ko nibura iyi nkuru ishobora kuba ariyo 99% nubwo bataba bashika kino gitigiri cose Uburusiya buvuga ariko abajenerali bobo bari muri iyi nama abari muri nama bose barapfuye nta numwe yashoboye kurokoka muri kino gitero Uburusiya bwakoze ku munsi w'ejo nubwo tutemeza neza ko kino gitigiri c'abajenerali 50 n'abandi babungirije bashika 50 nyene boba bari muri ino nama ariko abari muri iyi nama yose inama yarabaye ndetse n'iki gitero cyarakozwe abari bayirimwo bose nta numwe yashoboye kuharokoka nubwo twababwiye amamisiri yo mu bwoko bwa Kariba missile n'amamisiri anyaruka cyane gose zimaze gukoroka zidashobora guhera n'isegonde zine stage kandi izi misile igituma Uburusiya buziteye budashobora kwihenda kuri target yabo zigenda ziherekejwe n'amaradari ya gisirikare nayo amaking ashobora ko abafata aya maradari akaba afata ama video y'ibiriko biraba n'ubu berekanye video y'ukuntu byagenze ndetse natwe turayishirako ngira ngo mwayibonye uko byagenze niko igitero cyejo cyagenze turabandanya n'amakuru tubabwire ivyo kutumvikana ku Burayi n'abanyamerika ndetse ku ntambara ya Ukraine. Nkuko rero twari tubabwiye hari ugutumvikana gukomeye cyane gose hagati y'ibihugu by'Uburayi ndetse n'igihugu c'Amerika ndetse n'igihugu c'Ubwongereza. Igihugu c'Ubwongereza biboneka ko hagati n'abanyamerika bafise umugambi wabo bo nyene ubwabo barumvikanye ko kubijanye n'intambara ihuza igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Uburusiya na cane cane bino bihugu bibiri ko ari byo bihugu kw'isi yose bikora ibigwanisho byinshi cyane gose inyuma yo havuye Uburusiya na Amerika n'Ubushinwa n'Ubwongereza nibo bantu basanzwe bakora ibigwanisho byinshi cyane gose kw'isi ndetse banabigurisha no kuvuga rero ko ubu rero hagati abagurisha ibigwanisho muri Ukraine ni igihugu c'Amerika ndetse n'igihugu c'Ubwongereza abari bakaba aribo bariko barungukira cyane gose muri intambara ihuza igihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine nubwo nabo bafise ibindi bariko baratakaza bahomba ariko bo ku rundi ruhande rumwe kubera kugurisha ibigwanisho bo nta gihombo kinini cyane gose bariko baragira uganije n'ibindi bihugu byo mu Burayi ibihugu byo mu Burayi byo nta bigwanisho bifise bigurisha ahubwo iyo bigombye gutererana ndetse igihugu ca Ukraine biragurira bino bigo bya bino bihugu bisanzwe bikora ibigwanisho byinshi twarababwiye kuri ibigo bikora ibigwanisho byo muri Amerika n'ibigo byo mu Bwongereza amafaranga yavyo yaduze ndetse na share zavyo yaduze aho ibindi bigo byose bikora ibindi bintu amashare yavyo arikora ahomba n'imitahe yabo iriko irahomba amasosiyete yo akora inkoho uyu mwaka yarungutse nk'incuro 30% uganije n'indi myaka nka 10 yose iheze nubwo ko amasosiyete akora inkoho yo muri bino bihugu yoyo ariko arunga cyane ugutumvikana rero ngo guhagaze kuki byoba bimeze gute makuru yacu ugutumvikana rero kw'ibihugu by'Uburayi n'Ubwongereza na Amerika kwaribonekeje muri indwi iheze aho abategetsi b'Uburayi bari bagiye bose i Kiev kubona na Perezida Zelensky ubutumwa nyamukuru bayishiriye Perezida Zelensky bagiye kumubwira ko ibihugu by'Uburayi bishigikiye intambara iri kwirahuza bishigikiye ko Ukraine igwana intambara yihuza n'Uburusiya ndetse bakavuga ko ibihugu by'Uburayi bikaba byaremeye ko buzofasha uko bishoboye kose kugira ngo igihugu ca Ukraine ntikigwe mu minwe y'Uburusiya ariko rero ubutumwa bundi bari bajanye bano bategetsi bari bahagarariwe na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa na cyane ari wasanzwe ayoboreye ubumwe bw'Uburayi muri kino gihe
akaba rero yajyanye ubutumwa yabwiye Perezida Zelensky ndetse bahagararanye aho yamubwiye ati uko byagenda kose amaherezo y'inzira ni mu nzu, ati wewe n'abategetsi mufashanya murakwiye kumvikana ukuntu ibiganiro by'amahoro byo kongera bikabyuka hagati ya wewe n'igisirikare n'igihugu cy'Uburusiya mukaja ku meza mukaganira na Perezida Vladimir Putin maze intambara ikarangira. Akaba nyene yaranavuze ko amushimira, aho yavuze ati ndagushimira kuba wowe nyene ubwawe warivugiye ko ugomba kuganira na Perezida Putin ubwiwe mu kugira ngo mutorere inyishu kino kibazo cy'intambara idahera. Ati uko byagenda kose ibyo twakora byose ibigwanisho twatanga n'ibindi byose dushobora gukora, ati amaherezo y'intambara nuko tuzoja mu biganiro maze intambara ikabona guhera. Ati kuko igihugu cy'Urusiya kirakomeye, kiri harya n'ikibanyi cyacu kandi kizokwamaho, camyeho n'ubu ibihe byose kizokwamaho. Ati rero ibyo kwiyumvira ko tugomba gukoza isoni Perezida Vladimir Putin, ati ibi kuba ari ukwibesha cyane rwose, ahubwo dukwiye kurondera inyishu ya diplomasi yotuma intambara ihera. Ibi rero nibwo butumwa hanini abanyaburayi bashigikiye ko Ukraine yoja mu biganiro n'Uburusiya maze intambara igahera. Ariko rero ku rundi ruhande rwogo ni kinyuranye. Rero turababwira ibyo Amerika yifuza ndetse n'ibyo igihugu c'Ubwongereza cipfuza kugira ngo mumenye ikinyuraniro kihari hagati y'ibihugu n'impamvu. Amerika rero yoyo mu gihe Uburayi muradutunga busaba ko ibiganiro, Amerika yoyo ivuga ko ahubwo intambara ari ikenewe ngo bakabanza ngo guca intege igihugu c'Uburusiya n'Ubwongereza nabwo nyene bukaba bufise buno butuma nyene bwo kuvuga ko intambara ariyo ikenewe, ngo ahubwo Uburayi na Amerika ngo nukubandanya baha ibigwanisho bikomeye cyane gose Perezida Zelensky kugira ngo agwane ngo banze yomore Abarusiya ku butaka bwiwe, ngo maze rero ngo heze ngo je mu biganiro. Ndetse Perezida nako umushikiranganje wa mbere nico kimwe na Perezida kuko n'abatwara Ubwongereza Johnson Boris atwara Ubwongereza, inyuma yuko abategetsi b'Uburayi bavuye muri Kyiv kubona na Zelensky, yahise afata urugendo rwihuta rw'ikibiriraho, urugendo ruvugwa ko rutari rwanateguwe ndetse n'ibinyamakuru byo mu Bwongereza n'ibyo mu Burayi byemeza ko no rugendo rutari rwateguwe. Ari navyo byatumye abantu benshi rero abasesanguzi b'iby'intambara babona ko hari karata iri kurakinwa na Amerika n'Ubwongereza Uburayi butazi. Ibi rero bikaba ibyo bace bashingira ko inyuma rero yuko abategetsi b'Uburayi bose bavuyeyo, uyu rero yakaba yaciye asubirayo. Tubibutse ko Johnson Bolton yarasanzwe amaze hafi ukwezi kumwe gusa n'iminsi mikeya avuye muri Ukraine, akaba n'urugendo yagize gukibiriraho. Mu byo yaganiriye na Perezida Zelensky yamubwiye ko aje kumushigikira, aje kumubwira kandi ko bamushigikiye na Amerika, ko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo bamuhe ibigwanisho kugira ngo ashobore gutsinda igihugu c'Uburusiya. Ibi navyo bakaba bamenyesheje ndetse ariko aravugana n'abanyamakuru. Boris Johnson akaba amenyesheje ko atifuza ko ngo Uburusiya ngo Ukraine ngo yoja ngo mu biganiro ngo bidafise umumaro, ngo mu biganiro ngo by'umutego, ngo birero ngo ntishobora kuvyemera ngo ko Ukraine ngo nubwo dushaka ko Ukraine ngo zoja mu biganiro, ngo ariko kino gihe ngo biganiro ngo sivyo vyihuta, ahubwo icihuta ngo no guhigwanisha Ukraine ngo bikabanza ngo kirukana ngo Abarusiya ku butaka bwaho, ngo maze rero ibiganiro bikabona kuba ngo ariko ngo Vladimir Putin ngo banje kwirukanwa ku butaka bwa Ukraine, ngo harero ngo niho ibiganiro vyoba. Bibutse ko iki rero ari igishane gikomeye cyane gose hagati y'ibyo umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uvuga. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uvuga ati uko vyogenda kose nimuze tuje mu biganiro, dusabe Putin tuje mu biganiro maze dutore inyishu ya kino kibazo. Ariko rero Ubwongereza bw'ubwo na Amerika bavuga ati tugomba gukoresha ibigwanisho byose dufise mu bubiko bwacu, maze tugakoza isoni Perezida Vladimir Putin, maze tumaze kumukoza isoni rero akabona niyabona ko yashigishwe azokwemera aze mu biganiro. Ariko rero abasesanguzi b'intambara babona ko ibyo gukoza isoni ndetse no nk'uko bivuga guhimiratinga Perezida Vladimir Putin ko biri kuri cyane gose, na cyane cyane ko ibyo bari bateguye bibaza ko bazobuza igihugu c'Uburusiya kuronka financement y'intambara. Ariko rero igihugu c'Uburusiya bikaboneka ko ubutunzi bwacu bandanya bwiyongera, na cyane cyane ko igihugu c'Uburusiya cyahise kigira amayeri menshi mu kugurisha ibitoro, kibishira ku mahera makeya cyane gose. Bamwe rero bahora bagura ibitoro muri Saudi Arabia bahita bihungira kuza kugura ibitoro mu Burusiya muri kino gihe bizimbutse cyane.
cane tuvuze ko Ubushinwa ubu bwongereje bugura hafi ibice 50% by'ibitoro byose biva mu Burusiya ndetse n'Ubuhindi nabwo buhitabura profita nabwo nyene bwongeza ibitoro byinshi cyane gose ugura mu bantu kuvuga ko bano baguzi babiri Ubuhindi n'Ubushinwa n'ubw'ibindi bihugu byose byo kwisi byoreka kubandanya bigura ibitoro mu Urusiya buzoguma bwinjiza amahera menshi cyane gose ku munsi arenga miliyoni amajana 7 z'amadolari y'abanyamerika ku bitoro Ubushinwa n'Uburusiya no ku bitoro Ubushinwa n'Ubuhindi bivuga aho bivuga ko amafaranga yinjira avuye mu Bushinwa ku munsi ashika miliyoni amajana 450 z'amadolari y'abanyamerika mu gihe igihugu naco c'Ubuhindi kigura ibitoro ku munsi biciye hafi miliyoni 150 z'amadolari y'abanyamerika twarabwiye ko ino ntambara ya Ukraine kugira ngo Uburusiya bubandanye buyikora ku munsi bukenera miliyoni 100 z'amadolari y'abanyamerika uvuga ko ibitoro bagurisha ku munsi birengeye izi miliyoni 100 z'amadolari y'abanyamerika rero ko igisirikare cy'Uburusiya muri kino gihe gifise financement ikwiye kidashobora kubura financement yo gufinansa intambara uko byagenda kose nubwo Amerika yohaguruka mu zo kurwana muri Ukraine canke igakora ibyo shoboka byose ko igisirikare cy'Uburusiya kugira ngo giheregwe muri kino gihe biri kure cyane gose abasesanguzi rero babona ko uko byagenda kose ko Perezida Zelensky ko akwiye kuja ku meza y'ibiganiro akaganira n'Uburusiya ari byo nyene bishobora guheza intambara naho kwiyumvira ko nk'uko Uburusiya nk'uko Ubwongereza na Amerika bavyumvira ko bashobora gukoresha ibigwanisho bakazoshira ku ntebe y'ibiganiro Perezida Vladimir Putin ko ibi biri kure cyane gose nibavuga ko bazobanza bamuca intege hanyuma bamuhamagara mu biganiro aba rero basesanguzi b'inyamakuru byinshi cyane gose banayivuga ko ibi ari kwibesha cyane gose ahubwo bakwiye kuja mu biganiro hakiri kare ibyangara bitayangara mu icegeranyo rero kandi tukivuga nyene ivy'intambara mu cegeranyo umuvugizi ubushikirangaje bwo kwivuna basi bw'Urusiya yavuze ko aba amasenari basigaye bari muri Ukraine ari imparurwa na cyane kandi ngo bari yo rero kubera ari bashigwa imbere ku rugamba ngo benshi bamaze kuba traumatize ngo ndetse bamaze kuba nk'abasazi bamwe cyane cyane ko basaba kusubira mu bihugu byabo bakankirwa ngo rero ngo baracitse intege ndetse umuvugizi Igor yamenyesheje ko ngo n'abasirikare ba Ukraine ngo basigaye bari ku rugamba ngo benshi cyane gose ngo basa n'abafise ihungabana ryo mu mutwe kubera ibyo bamaze kubonera kuri no rugamba twibutse ko abasirikare benshi cyane gose babandanya bapfira ku rugamba yaba ku ruhande rw'Urusiya ndetse no ku ruhande rwa Ukraine kuko iyi ntambara irakomeye cyane gose iyi ntambara irimo ibigwanisho by'ubwoko bwose ibiteye ubwoba byose biri kubera muri iyo ntambara twibutse ko umusirikare nubwo bari umusirikare ariko nyuma yo kuba umusirikare abandanya ari n'umuntu rero nabo barashikaho bivanye n'ibiriko biraba bagira bamwe bakaba nk'abasazi kubera ibyo baboneye ku rugamba ibi byama byabaye mu ntambara zose yaba mu zabaye muri Iran muri Iraq nako abasirikare b'Abanyamerika none munsi bagifise ihamuka ryo mu mutwe ni benshi cyane gose bajanywe mu bigo byo kuvuriramo abantu bagize ihamuka ryo mu mutwe kubera ibyo ntambara babonye turabandanye rero n'ano makuru tubabwira ibindi biriko biravugwa ku isi dusimbire rero kandi ku mugabane wa Amerika muri Amerika ku munsi w'ejo muri Chicago harongeye kuba ibitero by'abantu bitwaje inkoho aho umusore umwe w'imyaka 16 yarashwe ahita arapfa abandi benshi barakomereka umuntu yagize igitero yarashe mu ibarabara harasa abantu bariko bararengana arasa mu bantu benshi cyane bariko barahaca maze akomeretsa benshi ndetse mu yakomerekeje akaba yarakomerekeje n'umupolisi w'igihugu abakomeretse bari mu bitaro igipolisi kimenyesha ko abakomeretse atacu babaye cyane gose ariko rero umuntu umwe akaba yarahasize ubuzima twibutse ko ibi muri Amerika ubu byamaze kuba nk'umugenzo aho abantu buri munsi bapfa bishwe muri buno buryo bw'abantu baza bakarasa n'inkoho barasa mu bantu ku murango izuba riva tukinyene ngaho muri Amerika abashakashatsi n'abahinga mu by'ubutunzi berekana ko igihugu cya Amerika kigiye kuja mu byo bita recession aho bivuga ko amasosiyete menshi cyane gose makuru yarasanzwe asa nuko afatiye runini y'igihugu cya Amerika ariko arahomba amatrilioni n'amatrilioni y'amadolari y'abanyamerika stock market isoko nkuru ya Amerika iza imaze guhomba ibice 30% muri iyi ndwi bivuga ko ubu atabantu bariko baragura muri stock market ahubwo benshi
cyane gose bariko bagurisha mu gihe atabagura benshi mu gihe atabagura ahubwo bakagurisha ari benshi bituma rero isoko ya stock market iporomoka buri soko ya stock market ikwira poromoka muri Amerika abafise imitahe benshi cyane gose bariko bararira kuko benshi rero bariko baragerageza kugurisha imitahe yabo yo muri stock market bagerageza kuja kurondera ahandi hantu bokonvestisa amahera mu masosiyete ariko arunguka ibyo nivyo byaje bituma haba ico bita recession iriko iregereza ko muri Amerika ibyo bita ihungabana ry'ubutunzi muri rusange. Amerika rero ikaba yaciye yiga yandi mayeri aho iriko iragerageza no gukuraho amatagisi ku bidandazwa biva mu Bushinwa kubera igihugu c'Ubushinwa arico gifise ubutunzi bukomeye cyane gose kandi naco igihugu c'Ubushinwa gisa naho gifatiye runini kandi igihugu ca Amerika rero leta Biden yemeye gukuraho kugabanya ivyo bita tarife ku bidandazwa biva mu Bushinwa ndetse no ku masosiyete y'Ubushinwa kugira ngo ibiciro by'ibintu bigabanuke muri Amerika mu gihe ibiciro biriko biraduga ku murengera ndetse ikaba atari muri Amerika gusa ariko no mu Burayi muri rusange ibiro byinshi bikaba bihagaze kuri intambara ya Ukraine no Burusiya ibiciro biriko biraduga bikaba byatumye haba imyerekano itandukanye yaba muri Amerika yaba mu Burayi mu bihugu byinshi byo mu Burayi ariko hari imyerekano y'abantu yamiriza iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa na cyane ibifungurwa by'ibanze ndetse n'ibitoro bikaba byaraduze abantu bakaba bavuga ati ni politike mbi na cyane ko abategetsi ngo Burayi na Amerika ataco bariko barakora kugira ngo intambara ya Ukraine ihagarare kuko intambara ya Ukraine ishobora kuba ari isoko y'ivyose tugaca hongera ko na COVID-19 yari imaze iminsi iriko yakubita ibihugu by'Uburayi n'ibihugu bya Amerika amasosiyete menshi n'undi yari yarugaye guca hongera ko amasosiyete yari yugaye igihe intambara itanguriye amasosiyete yose yarafise ahahuriye n'Uburusiya akaba menshi yarugaye kubera yakura ibintu mu Burusiya atakironka ingene yabikurayo rero abakozi benshi bakaba baratakaje ubuzi tubutse ko na COVID nayo yari yatumye amasosiyete menshi yugara ubu rero ubukene burugarije Uburayi ndetse na Amerika muri rusange aho ibintu byazimvye cyane gose rero biraboneka ko ikiza c'inzara naco kidasigaye inyuma aho biboneka ko inzara yugarije isi ku rugero runini cyane gose ugereranije n'imisi yahera naho rero tugiye turangiriza hano makuru Imana shikare kubazigama gusa ko perezida wa Amerika mu gihe hirya y'ejo yakwiswe hasi n'agakinga ka siporo igihe ariko arigina ariko arahimbaza anniversaire y'imyaka 45 amaze yubatse na Jill Biden na Dr. Jill Biden akaba rero ngo ubu yabamagara yiwe yifashe neza na perezida wa kera Trump akamwifurije gukira n'ingoga aho perezida Trump yavuze ngo je nabibonye ngo byari bimeze nka filme ngo byari biteye ubwoba ngo ariko ngo twizere ko ngo ameze neza ngo tumwifurije gukira rero perezida Biden ubu bivugwa ko amagara yiwe ameze neza yari yahinyagaye ngo gatoya igihe yagwa hasi n'agakinga abaganga bakaba bahise bihuta kumuvura na cyane ko bagenda n'abaganga benshi rero ngo ameze neza ubuzima bwiwe bumeze neza naho rero turangije amakuru mukomeze gushishikara kurikana ibiganiro byacu ndetse amakuru yacu Imana ishikare kuba namwe byanyu